abasore barenga 50 bo mu bwoko bw'abanyamurenge ngo nibo banyurujwe na AFC M23 muri ino misi irangiye mu gihe ngo bariko barava mu Minembwe ngo batwara bene wabo b'inkomere baja kubavuza muri Uvira. Ibi bikaba vyateye icuka kidasanzwe hamwe hagati y'abanyamurenge na Caporal Sematama nawe akaba ari mu cuka kidasanzwe ngo na bamwe mu bayobozi ba AFC M23. Hanyuma hari amakuru atarashira ibirenge hasi avuga ko AFC M23 imbwebwe za Sarambwe Paul Kagame eka zino nkotanyi RDF bandikiye leta zuzumwe za Amerika Trump muri rusangi basaba ngo imisi itarenga 10 bazobe bavuye mu burasirazuba bwa Kongo. Hanyuma hari n'andi makuru avuga ko ijya bombe yoba yarashwe kuri poro ya Karundu ikica abofise barenga 47 harimwo indwi bavuye direct mu Rwanda kuri uwo munsi aho bari biyegeranije bari mu nama bivugwa ko ngo baba barashwe n'igihugu ca Amerika ngo bikaba biri mu vyatumye bavayo birukanga. Hanyuma amarira na strategy ni ya yindi nyene baguma biriza ku mbuga ngurukana bumenyi bavuga ngo abanyamurenge ngo bariko barakorerwa ihohoterwa hariya muri Uvira, ariko amareresi n'abandi banyamurenge benshi bakabishira mu majwi eka no mu mareresi bagaragaza umunezero no kungene babayeho basigaranye amahoro menshi cyane ngo kubona batameye guhendwa ngo bajanwe ngo nizi mbwebwe za Sarambwe. Hamwe muri ayo mareresi hakaba hariho umuryango igera kuri 4 igaragara iri kumwe na Wazalendo bayishize ku mugaragaro bayibaza mumeriwe gute, haruri karabica wagize kunukunuku, bakavuga oya ahubwo twebwe twarice hasi turashishoza turavuga ati iyo batujanye nihe. Ikindi naco n'abakongomani benshi bagiye baratangazwa n'utureresi canke bagiye baratangazwa n'ingeso y'abanyamurenge bavuga ko ngo batekeye ngo bagiye Bukavu bavuye Uvira ngo bagiye bajanye ngo nizi mbwebwe za Sarambwe bagaca babaza none ko mwe mwahora muririmba ko muri abakongomani vyagenze gute mugende mubihetseko. Hari uyundi muhungu ni umunyamacakubiri bigaragara ubuho yavyishire ku mbuga ngurukana bumenyi n'umuhungu wa Museveni Muhozi Kainerugaba benshi bako baravuga Kainerugabo. Muhozi Kainerugabo rero yatangaje atuka ibitutsi bigenda bitandukanye bimwe byari bisa no kumengo babifatanya n'inzoga anwa n'ibiyayura mutwe vyamwononye kumbure, ariko hagiye kunyuka igihe hagaragara post yiwe atuka Bobi Wine avuga ati ngo kino gihungu ngo gifise ibizuru binini ngo bituma kiva mu buntu. Avuze ati ngo this guy ngo has big noise ngo bituma ngo agaragara nko kumenga atari human being. Umva we yamudiyana mudeclassifier mu bantu mu miremwa muntu amugaragaza kumbure ko yashatse kuvuga ati ni nguge ni cepanze bya bikoko bisa amazuru manini muca mubibona ngira ni kiboko ngira ni inka wewe mu mutwe sinzi igikoko bagize ko reference mugabo yavuze ati ngo iki gihungu gisa amazuru maniniya ngo kugwego guko utomushira mu bana b'abantu muri human being. Ibi rero acangaruka ko gato mwido nido turaza kubirabira hamwe igituma canke vyo babigaruka vyo bafise ingaruka iyihe, mbega ni kubera iki bino bihugu basanzwe bashira imbere amacakubiri ndavuga igihugu c'u Rwanda kitaje kugira ico kivuze ko kuri bino bintu. Abatangaza makuru bose b'u Rwanda baskovya n'abandi benshi baruciye bararumira kuri bino bitutsi vy'agasakisaki uno muhungu Muhozi ariko aratuka Bobi Wine nawe ntiyoroshe ntari karamuburira indero nkuko amuburindero mbwa karamubwira ati leta ya so wawe yabicanyi kuko Muhozi hageze na havuga ko bishe ngo abantu 22 ngo kandi ngo si benshi ngo arababaye cyane ko nabishe bake ngo ahubwo ngo 23 ngo aza kuba Bobi Wine nawe yamwishuye ko ngo reka kubesha ntimwishe vende mwisha barenga ijana kandi kuba wonyica je ntunteye ubwoba ngo ayuri surface ngo ndosura kugira je vais refaire surface ndosura kugaragara kuko uye benshi ntibaze Bobi Wine ahari iyari kuko n'ikiganiro yakoze na Al Jazeera yavuze ko yakoranye interview na Bobi Wine ari mu kinyegero ntibashimye kuvuga aho haherereye. Rero ido nido ryano makuru ni nyuma ya kano karuhuko.
ikaze reka ndabaramutse nongere ndabagumbire bakunzi ba Flame Podcast TV ndizera ko mwiriwe neza mu mirimo murimwo umumwe wese aho aherereye mwebwe ndabashimire mukurikirana ibiganiro vya Flame Podcast TV muri mu gihugu cyacu ciza cy'u Burundi muri hakurya ya Kanyaru Uganda Kenya Zambia Malawi Tanzania Congo RDC no mu micungararo ya mu karere ka EAC mwe mudukurikirana muri Afrika muri rusange mwe mudukurikirana muri Amerika Asia Oceani eka no mu bihugu vya Burayi mu mfuruka zine z'isi naho twoba tutavuze turabaramukije tongera tubaha ikaze muri kino kiganiro muri ano makuru no muri buno busesangutse itariki 22 uno musi twiro 20 hirya yejo umunsi wejo ni umvamwo itariki 22 umuntu witwa Paul Kagame n'igihugu cy'u Rwanda batabakonye bazobakorera ikindi kintu mu nama izoba iri kirabera muri leta zunze ubumwe za Amerika ibi gizoba ariko birigwa ni ibintu bitatu nkuko mwabonye mwiye muri invitation batanze bavuze ko bagiye kuyiga kubijanye n'umutekano muri Asirazuba bwa Congo progression yayo bigeze en fait iyo muri ko muriga progression muraraba kuva mudesida ko haba mahoro habaye iki nimba ari kuri 100% bigeze kuri 15 bigeze kuri 20 biri kuri 98 mbega ni yahe obstacle mwahuye navyo ibi vyose mugaba bihurikira canke tuvyegeraniriza hamwe mu bintu Rubio yavuze avuga ko igihugu cy'u Rwanda intambwe ya mbere cakoze nukuja kwitambika imbere y'amasezerano basinye hagati ya leta ya Congo harimwo umuhuza nka Donald Trump bahagarikizi babo harimwo nka nyene cubahiro Evariste Ndayishimiye umukuru w'igihugu cyacu ciza cy'u Burundi General eka Commanda Supreme ni ibintu biteye isoni nagasuzuguro kadasanzwe rero nimba bafashe inzira yo kumukona canke yo kumufatira ibihano nibabikore kuko nubundi Trump n'umugabo asanzwe avuga ko atemera agasuzuguro ibi vyaravuzwe na Rubio biravuga n'abandi benshi bagenda bari bakikuje Donald Trump rero ibigiye kuba itariki 22 z'uku kwezi kwa mbere mu mwaka wa 2026 tuvyitege ko resulta iri positive aha nongera garuka nkaha icizere babandi bamaze kumugara bazi ko neza ko Amerika atanginga ishobe gufatira Paul Kagame ariko ibintu Amerika iri kirakora iri kirabikora bucece nkuko mwana babwiye ati igira vya Venezuela ntawe yabibwiye nico gituma nibindi vyose bishoboka ikindi naco kigarukana icizere nko muri jewe je namaze kwirema mwicizere kana mwenda biba transferemwo narababwiye Paul Kagame naho yoba ari umwana w'imfura wa Amerika akongera akaba umwana w'imfura wa Qatar Paul Kagame nta kintu na kimwe kizima yari bwakore gisumbi ca Gaddafi ca Osama bin Laden ca Saddam Hussein n'abandi benshi bari basanzwe ari mapio leta zunze ubumwe za Amerika ariko akaba ari igaruka kandi ikabavugutira umuti rero nta gitangaza kirimwo kandi nimureke kwihebura ubu biriko birafata intumbero y'amahoro abanyamurenge rero tugaruke kuri dossier y'abanyamurenge aho Steve Wemby n'abandi benshi bariko baragaragaza ku mbuga ngurukana bumenyi ko abanyamurenge ngo bahohotewe ngo just rero harakantu bariko barakoresha umengo nakantu kari special umengo nikindi kintu ngo iyumvire ngo kuva ngo AFC M23 ngo bakuye ikirenge ngo abanyamurenge bose ngo baciye batekera baromoka bariko barakubagugwa ngo ubusuma ngo binabiriya je nkavuga burya n'ukuri hajya ubusuma bubabaje n'ubwo kwibibati no kwiburuba aho nabonye n'intebe canke ubusuma bubabaje n'ubuko burakogwa na leta y'u Rwanda n'ubuko burakogwa n'izimbwebwe za Sarambwe n'izi nkotanyi n'aba basogosi imyaka 30 iheze ubusuma bubabaje n'ubwo umunsi umwe bwakozwe muri Uvira nta muntu ari karakomera amashi ivyo bavyabaye bigana kwiba kuko kwiba gusa ni icaha gisanzwe gihana n'amategeko ariko ndiko ndavuga ati ubwo busuma bwoba butuma AFC M23 yose ya inflammatoire ugasanga bazibije imbuga ngurukana bumenyi n'ubusuma bw'aba bapeti bo muri Congo bariko baribira amabati kumbure n'imbaho n'imisumari Jesse nibaza ko arico coje imbere ahubwo ni mushiri icoze imbere ni muvuge ingunguru mwivye z'amakaburimbo izindi nazo zagaragaye ziseswa aba batabonye reresi y'ukungene bakoze ubugome bwo kwiba kubera vyababanye vyinshi n'imiduga bari bazanye yari yamaze kubuzurana canke babona tayindi faso yo kubitwara bahitamwo kubisesa reka ndatumira agamate gato turabire hamwe ino reresi igaragaza ubugome bakoze hama tugoroke tubandanye nibibandanya bija imbere reka dushire hano turabire hamwe ino reresi. Jambo wa ndugu hivi tuko Kavimba huko kuizina nani ya gudro ya kuchanga gudro
tunakutana wenzetu walibeba kabulimbo nusu, zenye libakia zingine balibakia bana tupa chini, jua kukosa gisi ya kuzibeba bana mwanga. Zimwangike tu, aba bahuni. Abajui Valeria Depense. Unaona gisi walituharibishia kabulimbo. Munaona balisomba bakashindwa mwisho bakacha bana mwanga. Wanacha bana mwanga mwepeke muone benye M23 tukifanya Uvira. Hatuna badui sawa ba M23. Hatuna bahuni, Mkongo kuna bahuni sawa ba M23. Muone tu. Yes, ndiba tukomejeje kwibonera ubugome n'ububisha n'inzigo n'inzikira y'ibi binywa amaraso yizi nkotanyi yaba ba RDF yizi ncoreke y'abantu bayoboke ba Paul Kagame. Tukiri rero mu burasirazuba bwa Kongo mu bijanye n'ivyizi mbwebwe za Sarambwe hari icuka kidasanzwe hagati ya Caporal Sematama n'abayobozi ba AFC M23 muri iriya micungararo ya Minembwe n'ahandi henshi agenda hatandukanye. Nkuko nari nababwiye mu ntangamarara abajene b'abanyamurenge barenga ngo 50 bafashe abasaza, abamama, abasore n'inkumi bitambitse imbere yabagiye kugarukana amahoro hari mu Minembwe eka mu burasirazuba bwa Kongo muri rusangi, harimwo Wazalendo, FRDC n'abandi basanzwe arafatanya bikorwa babo. Hanyuma barabacucuma, bamaze kubacucuma mwarumvise ko drone maze iminsi irakora ibintu bidasanzwe, Masisi, Warikare n'ahandi henshi agenda hatandukanye. Bamaze gucucumwa rero biragaragara ko hari abacitse ku icumu, bafise amasasu, bafise n'ibindi vyinshi biriroje mu bihimba kumbore hariya mu Minembwe adashoboye gushobora burya buvuzi bwa mbere ama premier secours nivyo baba barabakoreye, ariko ibisigaye baravuze ati izi ndembe ziradupfirako reka dushungurukane gato hariya muri Uvira turabe ko tworonka ubutabazi. Vyarangiye abo bajene 50 bose bafashwe na AFC M23 ngo bace batwagwa Rumangabo. Batwawe Rumangabo ngo bababwiye ngo nimureke ngo guta energy kuri aba bantu, bisigura ko abo bose bari biko imbakira mu jene yari ikoreye indembe imwe, bisigura abantu barenga 50 bose abo bajene bari bikoreye babataye ngaho babasiga bari muha bafurira hasi baracikana kumbure, kuko ndazi neza ko bamaze kwabwira ati depoza aho tugende kwiga igisirikare nta kindi cakurikiye no gucikana. Murumva ko biyiciye ababo deja 50 bisha abanyamurenge bita ko bagenda kuvugira bagenda gutabariza barenga 50, kuko ndavuga ati kira mujene wese yikoreye umuntu umwe seke bari bikoreye imbabare 50. Hanyuma bavuga ko bagenda mu burasirazuba bwa Kongo kuja kuvugira abanyamurenge nkene ko mukoresha raisonnement. None mba bavugira abanyamurenge bagaca bafata abajene biporse volonté bagiye bikoreye uraza umuntu barashe n'umuntu atanguvu ntaki abaremereye abameze nk'ikiziga, ugakura umuntu mu Minembwe umumanukanye muri Uvira bagaca bagutegera cyangwa ati shira hasi shawuyo uwo reka bapfa bapfuye bahamba ababo, hanyuma wewe ingo tugende Rumangabo kuri tere tubigisha ibikenewe hama mu bandanye. Deja bisha abanyamurenge barenga 50 hama baje kubakingira mu nzira iyi. Ikindi naco nimba baje kubakingira kubera kibada icambu ca wa mu mama muheruka kunyikisha akazina karanchomotse gato, ariko ndazi ko muca mumumenya. Umwe yavuga amajambo menshi, umwe yababazwa nuko musaza wiwe bamusize ku mirongo y'urugamba, abandi bana b'abanyamurenge bari mu mashure muca mumubona. Icambu ciwe ni kubera iki mudasaba, ni kubera iki mudapropose, ni kubera iki ibintu byose mushiramwo brutalite, ni kubera iki mufata ku nguvu. Abo bana mwabafashe ku nguvu mubatwara kumbure harimo n'abatara abasoda mugo bafise ibigango bafise inguvu bavuze atereka bano bantu bariko baratugwanira nko muvuga ati ngo twigwaneho tubashikane ku bitaro bavugwe hama bagaruke. Mugaca mufata abana nkabo ntimuzi ko biga, ntimuzi ko batiga, ntimuzi ko abasirikare mugatwara kuri Mangabo. Icuka rero si ciza cyane, aho mbere babwiye abanyamurenge benshi babwiye Caporal Sematama bamubwira ati uranisuzuguza nimba vy'ukuri mufise igisirikare mwamvuga ngo cosunika ngo abasirikare ngo ba FNDB ba Wazalendo ngo ba FRDC ngo mu mwanya muto, ngo ni kubera iki mudahamagara bashaka kwigisha igisirikare abo bajene bo b'abanyamurenge no mu Minembwe babasange hano babandike hanyuma bagirishe formation abavyiyumvamwo babishaka. Iki nico cuka gihari mu Minembwe, kandi rero si cuka gisanzwe. Abanyamurenge ni mu vyumve nababwiye ati Sematama ntiyaje kubarokora, Sematama ntiyaje kubarokora.
twigwaneho ntacirikira bafasha kuko twigwaneho imaze kuja kwifatanya. Rero hari ibindi bintu abanyamurenge naraye babwiye n'ubushize, ariko gusa nuko abanyamurenge mwamaze kwigabura imico. Hari abanyamurenge afise ubwenge, hari abaje nkuri ya mujene canke niba ari umupapa umwe akorera imuhira TV, niba ari muhira TV, niba ari hehe, n'abandi besha bagenda batandukanye. Mpora ndababona abari mu makoalisiyo menshi muri diaspora mu banyamerika, hari abahora bambona mu Burundi bandikira oni nabongeye baraye bandikira oni, navyo turabishikako. Abanyamurenge muratangaje cyane mwebwe. Ndiko ndavuga abanyamurenge baja kwiheka kuri Paul Kagame bemera n'ibinyoma vyabo, mwe barababesha. None nk'ubu ndababaza, ubu twigwaneho yaramaze kwihoma officiellement kuri AFC M23. Ubu boshika muri iyo mice AFC M23 bakayinyuguta ikomoka kuko n'abanyarwanda mwe namwe mu minembwe muvuga ko habaye imyaka myinshi mwama muririmba ngo ni gakondo, bagaca baza bakabacucumana n'izo mbwebwe za Saramwe, muca muja kumbuga ngurukana bumenye ngo abanyamurenge bakorerwa genocide. Or twigwaneho ni mirise y'abanyamurenge, ni gisirikare c'abanyamurenge cagiye kwihoma kuri M23. Mumaze kugira coalition muba muri abantu bamwe, kandi umugabo rero yegamiye igiti cabunzwe baramuvuguta agakorokana ishami. Iba abanyamurenge ni mu vyumve nivyo vyibi vyaraye bibaye muri Uvira. Baraje izo mbwebwe za Sarambwe zigiye guprofita abasirikare b'abarundi, kuko twamye turabagabo bijunja n'ijambo. Abarundi bamye ari abantu bubahiriza amategeko, bari abantu badaprofita. Abarundi ni intare nkuko nayo babwiye, kandi intare murabizi kitagira igikoko cifishije. No Lolio Chas intare irahiga ikifatira. Abarundi barubahirije ivyasinywe Washington, barakoze nkuko mwabibonye, barisubiriye iyo baje bava mu bice bigenda bitandukanye vy'igihugu. Namwe ngabo murasobotse rero mgaca muza ngo abarundi ngo twagize ukunuku. None uwabarashe akabarasa ijoro n'umutaga kugira ngo mute mwomoka muri Uvira ninde? Si bwa bugugu bw'iwanyu icabatwaye muri Uvira nico kibakuyeyo. Mwari mwavuze ko mushaka ngo gushira amaguru mu Tanganyika ku Noweli na Bonane, vyarabaye. Ubu rero garanti yanyu ya experience. None ko ndababwira ati abanyamurenge bace baraja ko bararirimba, baragira iminsi mikuru, abo mu masengero ngo Uvira tombe ngo Cisekedi. Muri rya ndirimbo nabambise bavugamwe Burundi, baravugamwe na Baratuza umuvugizi w'igisirikare c'u Burundi, baravugamwe abantu benshi kandi mu muyumvirize batamvye ngo Uvira tombe, ariko birangira nabo babaye tombe o kare ababiririmbye. None cumfata rero ko jewe imbwebwe za Sarambwe zinje muri Uvira cenja gufata amaselfie ngo izuru ryanje ngo ryatuma ntagira homba, ngo urabona ngo bimeze ukunuku twaye tubanya nabi ngo nanaka. Uri kurabesha. Mwari musanzwe mubaye imyaka yose, mwari mubaye muri Uvira, mwotwereka bira abanyamurenge bitwa ku munsi, mwotwereka bira abanyamurenge bitwa ku mwaka, mwotwereka isoko y'abanyamurenge yari tandukanye n'isoko y'abashi y'abafurero y'ababembe n'abandi bari baraba discriminate, bari barabegize communier. Muba mufite isoko ryanyu, urushengero rwanyu, ibintu vyanyu byose, ibitaro vyanyu, dispensaire yiwanyu. Abanyamurenge muko murashikiriza ayo majambo mumenye ko muri yugarirako. Kandi naraye babwiye abanyarwanda mu supporting ibi Paul Kagame ari karakora, muzosanga muko murakwegera u Rwanda gose gushika naho umunyarwanda wumvise ujya ari umunyarwanda uca wiruka, ujya wumvise ujya n'umunyamurenge uca wiruka. Ariko dushime ko ibi turiko turavuga biko biragenda bigira ikimazi, bigenda biragira umumaro udasanzwe. Abanyamurenge ni mwikangure, mumve ibuzimu, mumve ibuntu. Raba Maître Emile vyo yashikirije, raba nabandi benshi vyo yako barashikiriza. Abanyamurenge muri ko muranyumva muza kugira amahirwe yo kuronka ino video, nukuri ni mwikebuke. Communauté y'abanyamurenge imwe iraho barandikiye leta zunze ubumwe za Amerika babeshuza izo raporo, ubwo bubeshi, ubwo bupost bwanyu bwa AFC M23 bwa ba Steve Wembi, ivyo bimaramare vyose ngo biko birandika ngo bivuga ngo abanyamurenge bariko barakorerwa ibibi n'ibindi vyinshi bigenda bitandukanye. Ariko ni kimwaro kidasanzwe kubera aba bari muri Uvira kandi bari amahoro, bari amarembe, bari mu maboko ya Wazalendo. Wazalendo mwe mubita ngo nabavayu, ngo ni bisuma, ngo ni biki. Iyi CFRDC iyi ni Wazalendo ibafise kitashitse babongora. Reka basi dushe gufata nakanya na gatoyi twumvirize n'ivyo bako baravuga hano, mumve ko hari ngo we nibitugani, ngo we nini. No, ariko izi propaganda sizo na gatoyi. Reka tubande rufata kanya gato dukurikirana matugaruke tubandanye nibije imbere. Leo ni tariki 19 mwezi wa kwanza mwaka wa 2026. Hawa ni jamaa ya Kinyamulenge ambayo imebakia pa mjini Uvira. Hawa iko sikilize hapa kwa
Biko sekirize hapa na serikali yetu ya Kongo ambayo imejitolea pamoja na wazalendo. Mmewaona pale wanawasikilize vizuri sana. Hapa wamesema kama hakuna jeshi mwenye iko anatafuta raia, jeshi anatafutaka mwingine jeshi. Mtu ambaye watashika na silaha huyo ndiye watatafuta, lakini kwa ule wote akuwe raia wa Kinyarwanda wa Kinyamurenge mwenye tapatikana hana silaha, huyo ni mtu ambaye atakuwa sikilize kama wengine wa raia wenye wanakaa hapa Uvira. Hao watu ambao wanawasikiliza hapa, tuko na coordination ambayo inasimamia operation ya Sud Kivu, mkiwemo komanda opérationnel Rufa de Rufa, mkiwemo Kinise 1 akiwa ndani. Hao njoo ambao na watu wa serikali ambao wamewasikilize mzuri. Hawa njoo mnawaona hapa, wiko garde mzuri, hakuna shida yoyote, na kila mtu ajisikie kama iko huru na iko nasikilize ya mzuri. Asante sana. Yes, ndizera ko muheze kuyumvira ko neza abanyamurenge bari salama usalimini cambo c'abaswahili nuko biri rero. Hama nkuko naye babwiye Muhozi yavuze ati ngo I exonerate ngo my great daddy. Yashatse kuvuga ati ngo ibi byose nzongomba nje gukora mubikuremwo papa, ngomba kubikora personally, kandi ivyo nzazoga gukora ni ibintu byo guhana Bobi Wine cyo nzokora icambere no kumukura numuravyumva ngo his balls ngo nukumukona Bobi Wine ngo nukumushahura. Ikindi naco aravuga akavuga ngo ka Bobi iyo bashize ko ka ni kwa kuniyo bavuga ati kanaka ka frere akantu kagasuzugura ukakagira akantu gatoyi. Rero Bobi Wine we yamwise ngo ka Bobi, umva ngo ka Bobi gatoyi ucuvyumva kungene bimeze. Rero ino nyifato ni nyifata abanyarwanda baruciye bararumira, baravuga ibi bintu n'ukuri. Ntwogira ko deba ndende kuko murabitse ko u Rwanda na Uganda bavuga ngo ni aba anko, kandi Muhozi inyuma y'izo posti zose yaca posting indi post ariko na Paul Kagame amubwira ati ngo twebwe ngo sinzi ubwoko nimba ari clan nimba ari giki yavuze, avuga we na Paul Kagame ngo twe tumeze ukunuku ngo ntitunanirwa ngo kandi ngo ntakizohagarika imigenderanire yacu ngo because ngo Kagame is still my uncle n'ibindi byinshi bigenda bitandukanye. Rero nagwa kubabwira ko amacakubiri ateye isese amacakubiri arenze urugero ari mu gihugu ca Uganda mu mutwe w'uyu mwana wa Museveni no hari ya mu Rwanda kwa Paul Kagame birasa n'ibintu bimwe na Paul Kagame yarerewe kwa Museveni bimurabitse. Ikindi naco rero ngaruka kuri Pacifique ndini nahazwe uyu Murundi perdi wacu, mvuze Umurundi perdi sukumutuka canke ngo ikindi naco no Murundi afise ivyiyumviro bibi by'ubugome bitazana ineza y'abarundi bose, bizana ineza y'inda yiwe n'ineza y'umutwe wiwe. Pacifique muri umwanya tuvugana ari muri Uganda, ari Kampala. Pacifique igihugu ca Uganda arakinina haza kakiririmba, ari igihugu ca mbere kirikora ibintu binyuranye n'ivyo avuga ko yagwanije mu gihugu cyaho ciza cy'u Burundi. Pacifique ninahazwe niwe yabaye promoter, niwe yateguye kudeta, niwe yateguye manifestation imigumuko, ivyo yateguye vyose hano mu gihugu cyaho ciza cy'u Burundi mwaravyumvise biva mu kanwa kumumenyesha makuru yitwa Domitira Kiramba avuga ati Pacifique utegura biriya bintu kwe kutari wazanye plan B, kwe kutazanye nguriya ngo nyanye n'icubahiro mukuru w'igihugu Evariste Ndashimi Petero Nkurunziza murantunga nya kwigendera ngo niya resista ngo kwe kutari wateguye plan B ngo ukaja gufata ngo abana bacu kabasuka ngo igitwe ngo batane curi korabamarira. Pacifique yitwa ko yari mu bantu ngo bagwanyije ngo turazemanda nkuko bo babivuga, ndakotinze gusa ivyo bavuze, ariko ari mu gihugu kandi agishigikiye n'igihugu ca Museveni ca Uganda kigeze mu manda y'indwi. Kandi yo manda y'indwi mwibuke ko ari imyaka 10 Museveni yatwaye avuga nta vya manda hano ndiko ndatwarira ngo ahubwo ndiko ndashaka ngo turi muri government system, ngo shaka ngo ino leta ngo tuyigire nshasha ngo kuva ndayifata ngo tuyishire ku murongo. Museveni atwaye imyaka irenga 40, afise imyaka 81 nta na hamwe Museveni arigera Pacifique arigera avuga ati Museveni biwaraye ukoze preve zuko amatora yibwe muri Uganda zirahari, ariko Pacifique
arahoze n'abandi benshi bambari barahoze none ndababwira ati abarundi muri ko murakurikira Pacifique ni nahazwe mumeze nk'abariko barakurikira AFC M23 naco muzoshikako uburundi ni mutahe tubwubake nkuko bababwiye ati tahe abo 30 bari kuri liste bloquée nimbutarimwo taha kuko hano mu gihugu cyacu ciza cy'u Burundi c'est un pays vierge ni gihugu kiri green ni gihugu gikeneye investissement gikeneye aba investisseurs bari fresh aba jeune surtout kuko aba batama baca aba papa basokuru nabantu bako barirenganira bafise exploit yabo baradukoreye ivyiza batuzanira amahoro turabikengurukana amanabi babwiye kuva mu 2004 gushika no mwaka tuvugana nta amasaha ngombera nduga rugura aho ngombera manukira aho ngombera imodoka gusa ifa kuba ikomeye amapina pomye afisa agapine de reserve n'ibindi vyose engine imeze neza abari one way rero ni ibintu tutahozemwo mwibuke ko wateka isombe ugahunga nka kane ugise kuri sombe baba barashuka bugiye ugarutse ukazisha mu safuriya bakaba barashuka bugiye ugize ngo raronse utugufa akaco bita iki utunono ushizemwo ukabugiye umva vyarangira isombe uziriye nk'umushusho ku munsi ugira gatanu zaraye kumbabura ziteka zonyene ugize imana ntizizigire rero amateka y'igihugu cyacu ciza cy'u Burundi turayazi igihari mwagwarukamwe namwe mugisize imbaraga zo kubaka igihugu cacu duhaguruke tugire together as one ibi vy'amoko vy'abarangi vy'uburebure vy'ubugufi vy'inzobe vy'ubwirabure n'ibindi vyinshi konda no kuvyibuha ibi twe ntavyo dukeneye kugira Burundi a greatest country kandi a richest among the richest countries in the world nta bindi dukeneye ivyo bindi rero vyo kuza ngo bakaba basukamwe ivyo basukamwo ngurumva ngo iki mesher zami Pacifique amaze kubaka kazembure hehe Pacifique amaze gukora iki kigana iterambere rusangi atari iterambere ginda nkuko kiramvu yabivuze ikintu je azoza kambwira ati je nka Pacifique nini nahazwe avance de DVDD canke avangi noreti hari nkuko wavyivugira ndakotinga nari mfise ibi nibi wari ufise ubwato burobaga Pacifique wari ufise kioske he kioske cyo muri ville cari gwawe wari ufise iki wewe wovuga ati baraje ibi vyo wanje birahomba nta kintu na kimwe Ncho bituma rero abajene mukanure twubaka igihugu cyacu ciza cy'u Burundi peu importe imigambwe murimwo peu importe etine murimwo izo etine nyene bavuga zazaranywe n'abazungu peu importe ukusa peu importe classe sociale urimo ni muri clergé ni muri sociale ni muri classe sociale muri mu bakihari ntavyo nzi ariko iconzi coco nuko turabarundi twese iri jisho mfise ni ufise umunwa mfise ni ufise izuru ni rimwe ryose rivanye ibicurane n'ibindi byinshi bigenda bitandukanye twubaka igihugu cyacu ciza cy'u Burundi hama ndabashimire ndabakengurukira ndabibutsa ko nta Flay Podcast ivatamwebwe mwarahezagiwe mugira uno munsi mwiza umunsi udasanzwe umunsi mubona ko naje bitanyoroheye ariko kubera kubakumbura no kuvuga ati bindimwo canka amakuru dufise n'ubusesanguzi bugenda butandukanye niturare tutabonanye niturare tudakoze ikiganiro